Taransimanira kiza kuzi kuno munsi ni jewe turi kumwe ndabaramukije nongera ndabaha nikaze nshuti bakunzi ba radio yanyu Kazoza FM mudukirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu muri mu gisagara ca Bujumbura canke mu micungararo mudukirana kandi kuri Facebook Kazoza FM mudukirana kandi no kuri YouTube uriko aramfasha mu hinga bw'ivyuma ariko aratuma amajwi bashikira ni Ingabire biri uriko aramfasha nako amasanamu abashikira akaba ari Liese Taransimanira kiza mukona babwinije turi kumwe mu kiganiro kuziko nkuko mubizi twamatugaruka kubijanye n'imico nakaranga ngaha mu Burundi muhora mukurikirana ibitari bike ku minsi itandukanye murazi ko kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu nkuko mumenyereye ku munsi wa mbere turasoma uno musi nabateguriye ibisomo dohava dusoma tiko dusoma mu gitabo dusome c'umwaka wa kane ibisomwa navyo tugira dusome mu kanya ndagaruka ndabibabwira ndamenyesha kandi yuko kino kiganiro naho ndije nyene muri studio uno musi mbana namwebwe aho muherereye hose mubicisha kuri telefone nimero ni za zindi ni 72 23 canke 62 24 muce kuri telefone rero mwandika ubutumwa bugufi busanzwe canke mukandika kuri WhatsApp no guhamagara nuko nyene murahamagara bisanzwe canke mukoreshe WhatsApp biri arabakira maze duheze tuganire mukanya reka ngaruke tubira hamwe bino bisomwa nabateguriye Kiganiro ni kuziko nkuko mwavyumvise uno musi kuziko dusoma ibisomwa bishika kuri bibiri aho duteramana namwe kuziko uno musi dusomera hamwe ndabasomera maze turagaruka inyuma y'igisomwa twakira kumbura ubutumwa canke novuga ati amatelefone yanyu mugire ico muvuze ku byo duhejeje gusoma nababwiye ko ari mu gitabo dusome turi ku rupapuro rwa gatandatu ni dusome y'umwaka wa kane kuba byibuka hari igisomwa cyanditse gifise umutwe uvuga ngo nankana ngo impene zirakamwa tubwira ko dusoma turatangura mbega kabura uraherutse imwumba hariya mu ntara ya Ngozi eka simperutseyo sinaciye ndwara mbaye ukibazwa utwintara aho merukirayo umenga haraheze imyaka 3 yo ivyiza usize co barazanye impene z'akaroruhore zinganangana n'inyana amahembe yazo nayo umenga nayimvyeyi mu gukama naho baravoma naho bihuriye nizo nka dutunze ayata mu kuryoha ntaco bingana kandi akabiri kuwa yanyoye nikayoberana jewe aho ndaziboneye naciye ndahira ko ngiye kwijukira ubworozi bw'izo mpene none ko mbona inka zananiye kubera amatongo yaze ntakironka aho ndaziragira kira noneho naho noziheba nkitungira izo mpene ntaco noba mpomvye impene zonsaba ubwatsi buke kandi zozo nohora ndazizirika sinokwirirwa ndaziragira umumwa nobaza amase nayo nozimbwa no kuzisasira
nkeneye akanyama nozikora ko bitangoye, nazo mu kuryoha zaranyomoje. Umuntu yocira ko n'urutoke. Narumvise ko batanguye gukwiragiza amasuguru amasuguru y'ikizungu mu makomine atari make, kandi amatwa nsumira izimaze kuvuka kuri zo ngo ni nziza cyane. Nzoja kubangurira ya mashashi yanje ngerageze ndabe, binkundiye naho nijya buguma nzohava ndayishora ngura izindi mpene zo zingoza bike. Musamirizi no mu manama maze iminsi numva badutera akamo ngo tworore kijambere, ariko mu byo tworora ntitwibagira ibitungwa bito bito nk'impene, inkoko, inkwavu n'ibindi. Bigwira n'ingoga kandi dushobora kuvyikorako igihe cyose tubikeneye. None ko numvise izo mpene zikamwa, ubworozi bwa kijambere ntibwonsika. Ngiye kuvyijukira pe. Kandi nawe ga mugenzi, ko nzirikana gatongo kawe atari kanini, ushatse wunkurikira. Ninonga rero ikino gisomwa ca mbere kirangiriye aho mwumvise ari gisoma kivuga giti nankana ngo impene zirakamwa. Muriko muradukurikirana rero mwumvise kino gisomwa ngene ibirimwo akanya nigwanyu mu kurindira ko duhava dusoma igisomwa kigira kabiri, aho mugira ico mubivuze ko maze mubicije guhamagara canke kwandika ubutumwa bugufi. Mu kanya turagaruka turaba kumbura ivyo mwanditse. Nagize ngo ndakura ikigoyi kiratera abantu barahona, narambaje kiranga narasenze rugira vyose, nasaba amaragamo, nasaba mukire biza, ese ayo niboneye urumva n'amagorwa jewe nagowe aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga, urumva n'amagorwa jewe nagowe aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga. Hari uwatwandikiye naho ativuza izina yabajije ati nabyanditse ngo ndabahaye mwiriwe ikiganiro cerekeye iki. Ikiganiro ni ikuziko nkuko nariko ndabivuga uno musi nkuko bimenyere ku munsi wa mbere dusoma ibisomwa ico turiko turasoma uno musi kiri mu gitabo dusome c'umwaka wa 4 aho twasomye igisomwa cyitwa ngo nankana impene zirakamwa. Mwavyumvise ibirimwo impene zirakamwa nkuko twavyumvise, bahamagarira bamwe n'abandi kuzorora kwera ngo zironka zitanga amata, kandi ngo zoroshe korora ugeranije n'inka zisaba bike, kandi zigura n'ingoga, biroroshe ngo no kuzikora ko mu gihe kumbure hari ico ukeneye. Twibutsanya ko bisomwa turamutse dusoma uno munsi ari bisomwa vyateguriwe abana biga mu mwaka wa 4. Ubutumwa nk'ubukumbure ku bana buraheza bukabafasha iki ku bwanyu. Ubutumwa novuga ati inyigisho nk'izi zice mu bisomwa nk'ibi zifise akamara kahe mu bijanye n'imico n'akarangana cyane ku bana bakiri bato. Akanya nigwanyu twakire ubutumwa bwanyu canke amatelefone yanyu, mushobora guca kuri WhatsApp canke kwandika bisanzwe canke gutelefona bisanzwe.
jewe nagowe muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga. Nekanyire neka mwana wama, nekanyire neka mwana wama, izichongonye ka mwana wama, era muruzi ka mwana wama, umusaraba ka mwana wama, akazupari ka mwana wama, ande inimba ka mwana wama, ujakura bakakimararo, iyo manzi we, iyo manzi we, ite muruzi rushake ruja. Itemuruzi rushake ruja, itiri ndambi nayizogo, itiri ndambi nayizogo, itemuzi konjika makara, iyo manzi we, iyo manzi we. Ikiganiro no kuziko reka kumbure turabire hamwe kino gisomwa kigira kabiri nababwiye ko no musi turamutse dusoma ibisomwa vyanditswe mu gitabo gusoma c'umwaka wa kane gisomwa ca mbere mwavyumvise nankana impene zirakamwa mwacumvise twagihejeje ntikibuza ko mwagikurikiranye mu bandanya mugira ico mubivuze ko mushobora no guca kuri commentaire ya Facebook mukagira ico muvuze ubutumwa bwanyu buraheza bukadushikirana intererano canke kumbure ikibazo twabiganira ko ngaha muri studio. Igisomwa ca kabiri kigira kiti tubiri tuvurana ubupfu. Tabara tabara abacobo mu vyambu ako ni akaruru kavuga hariya kwa Mandari yagize ngo arikangura ahakubitiye hanze kuraba irembo asanga urugo rurera inka zose bari bashoreye eka n'intungwa nta nimwe bari bamusigarije aca yiha umunwa aratakamba arasazwa ariruka yiha imitumba ariko nta numwe yatabaye abantu bari muri rinini kandi urazi ko kwa Mandari iyo hari niyo baba bakiri maso ngira nta numwe yari kumwumva. Ntibigezaho sinzi ingene akorokeye mu mugazo agira akaguru araca aracumbagira we arateba aratuzukira kwa ntaco nkimara araramutsa baramwumva baramwitaba ntaco nkimara bimutera amakenga ati mbeko ugenze ijoro n'amaki urubundi ati sigaho mutware wanje ndambaye ibara sigaye mu gahinga ntibansigarije n'umuti ese urugo rwanje bayobe rugiye gutaha ibivumvuri ndagowe ese amenyo y'abatwenzi yo noneho n'akaguru ndagasize iyo hiyo mu isoko ndagowe bayo ntaco nkimara yumva bimuteye ikigongwe aravyuka aragerageza kumufasha ati ewe Mandari reka kuvunika ntaco ukivuna usangwa zimaze igihe zigiye ntazo ukibona muri uyu muzimagiza shika ngucanire ususuruke nibwaca tuzotabaza komine n'isamirizi bazogufasha kurondera dutangirize mu masoko hose nivyaburiraho nta kundi tuzokwiyungunganya umwe wese agushumbushe ico afise. Mandari yumva iyo mpanuro niyo
kandi noneho n'amagara yari yaramukitse, arakunda, baracana, arota, araraho buraca. Hageze gutaha ngo agire araterura ukuguru biranka, nako kwasumye kugera hariya. Baratangura kwiyumvira ingene bazomushikana kwa muganga, gutira inderuzo, kurondera bamuterura, eka ntivyari vyoroshe. Ubwo nyene n'ivuriro ntiryari hafi, ngo bigora abagabo. Ivyo vyose birateba biraboneka. Bamurema ibitugu, bacurangika, baduga basubira, akuya kabaca irya nino. Emwe eka bashitse iyo baja iminiho ibaserereje. Iryo vuriro naryo ryari iryo mu kigwati co ku Murambi. Mandari agera kubonana na muganga, aramwiganira ingene vyamugendeye. Nabo bene ikigwati bari aho bumviriza. Bamwe bati emwe bakwivye bakiriko, abandi bati uravunitse ntuhejeje. Ngo avyumva atyo, yumva inkokora ziramuvuyeko, ati be mwabantu mwabantumye aho munkora kwitama, ntimwondekerana amagogwa yanje. Bati twiganire tugukebure cobo, ja inama n'abandi munyeguruke muri ariya mashamba muja habona, mwubake hamwe mwijukire ibigwati. Aho ubona ayo magogwa twarayakize, ariko ubu ni mitende. Aho dushikiye muri iki kigwati agatiro turasinzira, nta gisuma kiturara ku mugono kitagomba gukomereka. Inderuzo ntizikituvuna, ivuriro turabana. N'indwara data zisa n'izagabanutse. Amazi mabi twarayasize iyo twahora, dusigaye tunywa ayo mwibombo. Ishure ryo n'ikimuga ntigicegwa. Umuvyeyi nta mutima ugisimba ngo umwana wanje aratwarwa n'uruzi canke ikirura. Uruzuba n'inzara ngo bimutsinde mu nzira. Ihibambewe amajambere yaradushikiriye, kandi ntiyadushikiriye ukundi nitwe twayihaye. Erega bubiri buvurana ubupfu, kandi ngo umutwe w'umwe ntiwigwira inama. Ugira muri twebwe hari uwo ikivi kikivuna. Amashirahamwe akaba yaziki. Muri iki kigwati irima ryacu nugushirana. Ibibiri ni guhindisha gusa, kandi ga urimye uraheza ukikanda amaboko. Mu kwimbura turakikinyura, tukarya, tukambara. Ugira atari bamwebwe, hari ufata amafaranga akituruta. Hari ufata amafaranga akituruta. Eka atari nk'iyo ijuru ryagenze neza, ntitureka kwimbura. Raba nawe iyo twavuye dusigaye tuharima bushamba, kandi haragutse. Ubu turaronka aho turima naho turaza. Goronome nawe atwama inyuma. Imirima ntigitwagwa n'inkukura, n'intabire ntitukikena. Mbega bane uwagiye mu bigwati hari ico yabuze. N'isoko ari isoko iri hajya hakurya. Ugomba iyo ushora canke ugura nta mwanya. Nangwa tunahakenera na biki. Ishirahamwe ryacu ntiriyatumara.
igihe twiyungunganya tugakoranya utwo dufise nta kindi twarondera atari ukugwanya ubukene. Raba nk'ujya mwana arajanye agasabuni, uwundi bahava bamutuma ibindi, eka nta kintu kihabuze, n'igiciro ni gito. Va ibuzimu j'ibuntu rero wa mugabo, ivyo tukubwiye ubitware nka nkama, ushika ubwira abo wasize hariya ibyo wasanze ku murambi. Mudukurikire mukure ubukene n'ubunyakamwe. Nihagira ibihari urabazobatuzanira tubakurira inkoni ku gishitsi. Nakarengo amaso y'uwundi ntagushimira umugeni. Ngivyo rero ibyo dusanze muri kino gisomwa kigira kabiri. Mumvise ko bavugamo ko tubiri tuvurana ubupfu, ariko arahamagara kuri munywanyi kuri telefone ko arahamagara. Alo namahoro, tugushore kukumva. Munywanyi rero ntibikunze, yari umupfasoni cyangwa umwigeme yaraduhamagaye, ariko turafise ubundi butumwa. Namahoro, nirishe Nyabugete, hama muranyibukije mbenye n'impene zikamwa ziracahari. Kiganiro kirandyohera cyane, kinyibutsa ka kera, turindiriye inkono kuziko nyene mukomereye. Ikiganiro ni kuziko nyene, tuyaga nk'ibyo yagirwa kuziko. Abadafise iziko turisanga ngaha aye muri Kazoza FM, tukaza twaganira kakera nk'umugani wawe. Impene zikamwa, nibaza ko zikihari, ntaho zaroye. Hariho kumbure n'amata y'impene murayasanga mu alimentation. Kumbure umuntu ayikeneye yogerageza akabazana, cyane cyane ari mu vyego vya Ngozi niho umugambi watangure. Nibaza ko zoba zikihari, ndazi ko hariho n'amafromage y'impene. Nibaza rero yuko izo mpene ziracahari, uzikeneye yobaririkiza akumva yuko yozorora. Mumvise ko nivyo n'ibitingwa bito bito ari vyoroshe gutunga. Bavuze ibitari bike, iyo uyikeneye urayikora ko vyoroshe, haba akanyama canke agafaranga, kandi ziragwira n'ingoga hama zigoza bike. Ivyo nivyo twasanze mu gisomwa ca mbere. Abaza bati mbega woba waruzi ko impene zirakamwa zigatanga n'amata. Icya kabiri, mwumvise ko bavuga ngo tubiri tuvurana ubupfu. Mwumvise uwagize ingorane akibwa akabura ubutabara kubera atawari hafi. Icigwa rero umuntu yosangamo ni hamwe bavuga bati umuntu yokugira n'abandi akabari kwa kuja mu bigwati kugira ngo abantu bane hafi na hafi maze bafashanye ibitari bike. Mwumvise ko ababa mu bigwati baheza bakaronka ibyo bakeneye hafi. Uretse ibyo byo gutabarana rero, baraheza bakaronka amashure, amasoko, n'indimo zikaguka, no gufatana mu nda mu migambi itandukanye kuja hamwe, maze ngo ubukene bukagabanuka, abantu bakiteza imbere. Mwavyumvise rero bahamagarira uwere yagize ikibazo yuko yobwira n'abandi bakegerana bakabana mu bigwati, maze bagaheza bagatera imbere, maze bagaheza bakavurana n'ubupfu. Mukanya ngira ngo tutararonka abatwakura, turaheza dusozera ikiganiro c'uno munsi kuziko. Megatera ndimba nishwe n'indundu, mbega nzoyikizwa n'iki utavuye ibuzimu. Mbega mwana wa mama. Ikiganiro ni kuziko, umwanya wahariwe ikiganiro uri kurashika ku musozo,
ari nayo mpamvu dushimye kugarukiriza kino kiganiro ngaha kuziko cuno musi nkuko mwabyumvise twasomye ibisomwa bibiri. Igisomwa ca mbere cagira kiti waruzi ko impene zikamwa, ica kabiri naho bagira bati tubiri tuvurana ubupfu. Mwumvise ubutumwa burimo. Shimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi, ndabatumira kubandanya mukurikirana kuziko kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isahani ya yindi n'isaha imwe y'ijoro n'igice. Tubaha ibitandukanye, ejo tuzobategurira ibindi kandi biryoshe, tukaba tubahaye ikaze. Nshimire rero mwese mwariko mwadutega amatwi, nshimire abariko barafasha mu buhinga bw'ivyuma, Ingabire Biri na Akimana Liese, umwe mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi yabashikire, ubundi ku masana mugira ngo mushobore dukurikirana kuri Facebook na YouTube. Tansi Manirakiza nije twari kumwe kuri micro, nkaba ndabasezeye ndabipfuriza kugira ijoro ryiza naho butaha.